Mwaramutse cyangwa iracu tubagenze bakunzi b'ikiganiro Uburundi buraririmba, iganiro Uburundi buraririmba gica kuri televiziyo y'isanganiro, ngiteleviziyo ngani ma televiziyo akurikira kigaca no ku radio, ayandi ma radio yumviriza ariyo isanganiro. Iganiro Uburundi buraririmba n'iganiro kuvuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Tukafize ko tubivuga ni abatumire ntibaza kwihaya no kwihagiza ngo bavuga ati twakoze ibi tuko dukora ibi caye tugana hariya dukora biriya oya. Abo dutumira barabaririmbyi, abacuraranzi, abajeje iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri rusange, arabita ba promoter, arabamenyesha makuru imico kama n'umuziki utasigaye inyuma, araba programme bategura ibiteramo n'abatandukanye abaja n'abandi bose. Uno munsi rero turafise ico duhaba tuyaga aho dufise umuririmbyi w'umurundi asanzwe aba mu mahanga, tukagira n'abandi baririmbyi b'abarundi baba ngaha mu gihugu bafatkanije baja hamwe bagira bati tugira tuyage kuvyerekeye iryo terambere ry'umuziki dufatiye ivyangombwa kugira ngo uwo muririmbyi ashoboye bwa mbere gutumirwa mu makungu, hanyuma amaze gutumirwa akamenya ingene inkinza agenda yitwaje n'icumu kugira ngo ivyo agiye gukora ntibibipfa gusa. Vyogenda gute? Yogera yitwaje iki kugira ngo ashobore gutumirwa bwa mbere, hanyuma ubwo butumire bwiwe bavyaza umusaruro maze ashobore gutumirwa n'ahandi uretse aho yatanguriye. Kugira rero tubishobore kubiganirako turafise abashitsi bamwe dakunze kubona n'abandi umenyere kubona. Reka tubanze twakire n'amaboko umwe n'amaboko abiri n'umutima umwe bikunze. Aimé, murakoze kutwakira. Aimé ni umuririmbyi wo muri Amerika, umurundi aba muri Amerika. Natubwire neza hafi. Jewe kwizina nitwa Aimé Mugabonihera, mugabo nkabanzwi ku buririmbyi ya MM, and umuririmbyi aba muri Etazini muri state ya Illinois, city ya Chicago. Nkaba natewe iteka ryo kuza kuganira na Christian Savye ngakuri. Kari subwa mbere haciye imyaka 10 naho twabonanye bwa mbere tumaze nk'ikiringo c'amezi atatane tuganira. Ibukaro ni foto yo mu gwinjiro rw'urugo rw'ingata. Iburyo bw'iwanje ndikumwe n'uwo mwaheruka cimisi tari mike mugani sinamyishe cyane. Eka harace umwaka. Ego umwaka niho ari bwakwire neza ariko igihe cyari gihaciye. Ego akaba yitwa Wawa, nawe ni umwaka ryo. Ni Wawa video Wawa wandika venage kuri social media zose barabizi. Bon nanje nkaba natewe iteka ryo gusubira kuganira n'abadukurikira cyane hama turi kumwe na umuvukanyi wacu Christian Savye. Wasavye umuzi kuransavye. Bo twese twayaze kuracayibuka. Byari ibintu bya discipline. Yari discipline, ukuntu twogira discipline mu muziki. Kuko hajya umuntu kugira atera imbere ari intumbero akavuga ati ntirizo kuyishaka umusirikare we niwe abana bamucisha mu ntuze muri formation imwe bakamugorora ibyo yajazanye by'igisibiro byose yaruka ari umuntu mushasha kujya ku musirikare abantu ibintu byose birakenera discipline cyane gose. Kaba rero yatuyagiye ibintu bikomeye cyane bijanye na discipline kugira ngo intumbero umuririmbyi aba yihaye ayishike ko, kandi moya musigani yabitanguye ico bita intangamarara aragira development injire ibwina hanyuma agira conclusion mu camakengere vyagenze, kandi cari gane kiryoshe cha turagushimiye. Murakoze cyane. Ego ubutugira haba dutera intambwe ku byo twahambaze kuvuga. Iburyo bwe turi kumwe na ni Mr. Key, ariko amazina nahawe n'abavyeyi ni Keverumva. Nkandi nkaba nagiriwe ibako ryo kuza kuganira kuvyerekeranye n'umuziki w'u Burundi, kandi nkaba ndavyishimira cyane gose. Nuko twabiyaze twabivuze ko gatoya icatukoranje ngani gicaniro bacanye kivuga giti bega iyo nkinzo canke iryo cumu umuririmbyi ateza kwitwaza kugira ngo ashitse mu makungu ntazimira. Cyukuri umuririmbyi ashobora kuzimira. Umuririmbyi ashobora kuzimira bivanye n'ingene witwaye canke ingene abashobora kugufasha gutera intambwe ngene wakiriwe. Ingene wakiriwe abashobora kuzimira bisigurike abura haca mwibarabara. No sukuzimira ko mbwa no kuzimira ku buryo ushobora kugera ahantu ukora ibikorwa byawe ukabona ntaco biko biramara, nta nambwe uri kuratera, nta kamaro uri kuramarira abagukurikira, nta kamaro uri kuramarira abandi bari munsi yawe.
ukumva uracitse n'intege zo kubandanya n'ubundi wakoze bagufotoye berekanye ko washitsi buraya Exactly. hanyuma bagera kuraba neza bagasanga nta musaruro wazanye nta nakimwe n'abari nyuma y'uwawe ntacyo bariko barabona nta morale uri kurabaha yo gutera intambwe uri nkuko jambo ngari vile Exactly. iyo definition natudanganya nukuri bo avuze ijambo rihambaye cyane kandi giza cyane urumva ko umuririmbyi kukora kose ibi bintu turiko turavuga mu muziki ni bya bindi bikora kuri ca kiganiro twakora bikahitana nibi tukagira ico turiko ego rero umuririmbyi kukora kose ata no kuvuga ibi bintu tugomba tuvuge utari kurabikoresha no kuvuga ushobora kugenda ukagera ahantu kazozimira kazosanga ya ndoto yawe iratakaye na cya gihugu cyawe maybe abantu bariko barakwize bavuga ati twize babantu rawe kumbe hariho ibinizere ko tuza kwishika kwiyo turaza kwishika umuririmbyi arashobora kuzimira akenshi bivana n'intumbero yihaye intumbero wihaye mu gihe udashatse kwishika ko kumva abaguca intege amajambo abaguca intege agashobora kugutuma uzimira ariko mu gihe ufise intumbero kanaka ushaka gushika ko uzi neza nico uri kurakora urashobora kubandana naco niyo mpamvu yatumye dutunga kira kiganiro Aimé araza kenshi mu Burundi aho urabona haje aba yavuze ni Chicago arabona ibiri mu Burundi akabona ibiri hariya ego tugeranije uko ngene ivyara bitunganywa n'ivyo ngaha bitunganye imbere yuko umuririmbyi atumigwa mu makungu ubigeranije hariho ubudasa hagati ngere batunganya hariya no ngaha hariho ubudasa kabisa bwinshi kubera hariya mbere yuko utumigwa hari ibintu byinshi babanza kuraba aho uva ivyo umaze gukora n'inyungu woshikiriza kuri iyo event uri abutumiye mugabe ino peut-être kenshi na kenshi bakunda kuraba akamaro ubashaka ko kwanza you know kandi kenshi na kenshi nkiyo bagutumiye akamaro bashaka ko canke bagushaka ko mugabo iwacu bararaba nico bogufasha wewe nyene nk'umuririmbyi ntabwo baba bashaka inyungu urumva urumuririmbyi agezwiho urazi ko hari abaririmbyi bagiyeho akamaro kabiraheza muri ico gihe hakaza amasosiyete kubera ko afise produit ashaka gukorera mu petit partie ngapi bagaca bakuzana bakagutereka hariya ukaririmba ugahamagara public hanyuma bagabyaza umusaruro ivyabo hanyuma za success zagabanuka ukaburagiye urumva bataravye ico urundi rugezo bagufashije hari icofasha ni nkaho nyene bagutumiye ubahizo nyungu bakeneye nga nawe bagufashe uterindi ntambwe none nkizo nyungu uko uravuga n'izindi kuko bagita win-win win-win situation hari gashobora kugufasha promotion aravuga ati okay dukorera ibi tuteri intambwe tugomba gushikako nawe tuja tugufasha promotion umwaka wose canke imyaka 2 iri imbere canke tuzoshaka kukubwira ati uyu mu artist ni munini kugusumbya turakurondera collab nawe tunaguhembe kugira uterindi ntambwe urumva kubera ukugenda ukoranye n'abantu niho utera intambwe n'abandi bakakomeza cyacimvire cy'isanganiro award hariho abakunze kubaza isanganiro award aho ico isangije tukunze kuvuga gute ibitsibo ni byinshi amakompetition ni menshi yama yabaye bakagwa miliyoni 10 bakagwa 50 bakagira gahera ariko ndibuka umuririmbyi yatwaye isanganiro award gira kabiri yitwa Isa Jamal Yoya barigeze kumubaza bati mbega isanganiro award kubwawe niki acavuga mu ijambo rimwe umpe miliyoni 50 nga cyangwa umpe isanganiro award ntori isanganiro award nawe rero urarengeje miliyoni 50 kazire avuga tumviriza candonka promotion inyuma ya isanganiro award haje twebwe ntitukorgaza ikintu ngama ngo tuze tugwembece bihera isanganiro award umunsi baguhaye trophée ni akazi kaza gatangwe ndavuga nk'akarorero nsavya kubitigwaga kwisagadira utanga message ivuga ko uwo muririmbyi chaque semaine gushika mwaka uhere umwaka ufise 52 semaines ntegeza kuronga au moins 52 messages zivuga ko mu artiste nkamenya Aimé yize muri primaire yiganye nande mu secondaire yize nande umukobwa yari Sharinde abamanye ni bande kugira bamumenye kandi ugiye kubiraba uwo mwaka uzohera dufasha ari budget yashize ku ruhande ngo agire iyo promotion
bizomutwara plus ya y'amafaranga hama ongeye ko nibindi byose agenda arakora bigenda bimwungukira kubera bimwe nyene muri ko murakorera we yavuze bingana uwo mwaka gusa nzo nisanga wadi ahubwo abantu bazoca batangura kushiramo amafaranga abandi n'imyaka insonso ni nk'ivyo rero birankako ashaka kugafata yuko hariya hakujya no ngaha bidasa hakujya yego baba gukeneye mugabo nabo nyene baba bakeneye kugushikana ico kintu ca mbere twofata mukanya duhava rero tuyaga tuvuge neza na neza bya jambo rivuga ngo byogenda gutubwira uwo muririmbyi ave ngaha ashike hariye kuko haraba amaze kubikora hari imaze imisi biharabiba kugira tumenye ingene yo kwinjira mu maboko meza biri halali mugani babaraho yego tudatevye badushiremo akarimbo ka mbere akabara karirimbo mwateguriye dutatu cyane tune kugira ngo tuze turaruhuka tuyiganiramo inyuma y'iyo introduction dukurikira ukaririmbo bagira batwumvishe turaba kariko kwanza sinzi ko twabona kwanza ingene kandi kwe turaba ama image ucu tubwira ingene kitwa jeje ngira cyane kajya kitwa gute yitwa Sindu wabo dukurikire Sindu wabo cyo tugaruka muri studio twinjire mu kiganiro rero nyezina Muga Empire bose baranyaka aho nciye baramvuga maradiyo ntibamvuza ntacyo dupfana atari amafaranga umwana w'ikirira nteye indobo undi umwana wo mwisite mama we minana kubiswe indobo nanakita rwose uwiwabo nasabye akaripsi baranyima mama ngo sindi uwiwabo ejo bundi ngiye gukwa baramunyimye ngo sindi uwiwabo akari kure mama karya bari n'amaguru jewe bose baranyaka aho nciye baramvuga maradiyo ntibamvuza ntacyo dupfana atari amafaranga bantega imitego kuri mine ngo honyora kuri mini mani kahancira inzira bashaka kunjya yera mu nkuru ngo makararera nti sindibwa kiretse uzanye imbwa zitukura ngo sindi wabo nkomoka kuri base babo nkora pisi y'umuziki awards gihabwa bataribo ngo siki wabo ku mwana w'umufighter hey Mr. Yudan yes msoda shafu shooter Babylon zidanga ngo sindi wabo bahahita bakavuza zikomanga ibinyabobo okay bikagati gateretse na rurema if God says yes ndavansa sisubira inyuma uwo mu arastapani Babylon I'm a good gin never be a bad man kumwe wa muhasta pe amour on your din Mr. Babylon why you wanna pull me down jewe bose baranyaka aho nciye baramvuga maradiyo ntibamvuza ntacyo dupfana atari amafaranga abasavye agacupa baranka kunsomya bagusangira nabo nico kunda hari n'ivyo nkora bakavuma ngo nituva hamwe ku gatumba Mr. ukuntu kwica business erega Mr. muba muriko mw'iterambere n'umwana w'Uburundi kunda Uburundi ariko mfatwa nk'umunyamahanga kuko anoti barasa ariko iyo mbuze ntibanyikoza niyo tubaye abacamana bamwe bo kugenzanya I don't know if they love me iyo turi kumwe bambwira ngura kazima nasohora sonke no post no comment nkabaharika ariko bakanca amati bavuga ngo dushira imbere byacu mu gihe hari abandi bashitse imbere akanoti no money no support niko biri wacu utari wabo kugufasha reka nibiyashu dumuyuwayi ngo nigira bitumenge kane ntagira akanoti ngo namira out bakaguma babazanya mbega kora ke kujya mu ci ibaze nkuba inzira z'Imana z'ikiwabo bonye ugariye kubera nta rwabo musite ndenganye ngweka gahungu we are living the life in private our silence make them confused ibyo nkora byose barapinga ngo nahabegwa cyane utubuza aratira imiziki ndayikora reka ibiteramo sindonka support ndasaba simpabwa kuko ntari uwabo amaproje ndakora mu kacintege bikaha mana hezagira bo
ntacyo dupfana oh dada atari amafaranga baramparabika ngo sindi wabo bakanka ibyo nkora ngo sindi wabo icyo mama ukamenya ko fisi imana mukareka ubugingo mwese tukaba umuryango kuri ubu ninumva mumvuze bla 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 nzokomeza ningwereza vodika ubuzima bugakomeza irisweririye neza cyane ndabizi compliment kuri mwebwe mubibona nk'amafuti keri inoti reduce your talent niko bambwira bambonye kuri internet nifuza ko mumenya ko dufitanye isano ferme la bouche cyane ndabapiga ishoti Bad man, everybody know. I kill it them, akijifanya machino. Wananijali pale nikiwa na do. Kama sina pesa wana step away, wanna go. Napiga kazi wapinzani wanna know. Wanataka kunishusha ila Mungu ana blow. Go do, they call me BB King Kuda Fire, got the power in the street. Mina kupa motivation, simama inuka pambana kila location. muzoguma mumbona nagata nongereza imiziki nzokomeza n'amahiti nzoyabakoma emekora cyane rimwe bose bazokurondera bose baranyama musangira n'abandi cokunda maradiyo inavuza nuko rero nshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Uburundi buraririmba mwumvise ingene twatanguye tuyaga ingene hanze no ngaho bikorwa kugira ngo tubanze rero tugire intangamarara mwumvise mu ijambo rimwe yuko bidatunganijwe kumwe ngaha mu Burundi ugukeneye aragukoresha bigahera hanyuma umwaka uza haba gusumba agakoresha abo ugasanga wa muntu ntaco byamumariye ariko hariya agira kuguhemba akongera akagushikana kurundi rugezo akagushiramo amafaranga ashobora gutuma ugura amakorabo n'abandi cyangwa uja mu bitaro bitandukanye maze uva ku ntambwe imwe ushika ku yindi tudatevye rero tugere tuyage kuri byerekeye ingene umuririmvyi ashobora gutumirwa mu makungu uba mu gihugu gikomeye leta zunze za Amerika hahurira abanyafrika benshi cyane hari ibihugu bikomeye nka Nigeria turatwumvagira ari aba Nigeria benshi niki ku Burundi ngira ni bake bajara muri Amerika babaririmbye so tutashaka kubwira kugira ngo umuntu ashobore umuririmbyi w'umurundi ari mu Burundi atumigwe hajya byo biva kuko ibyo genda gute biva ku bintu byinshi kubera kenshi usanga iyo hariho evenement haba hariho abantu bashinzwe gusa kurondera aba artist bashobora gushira muri iyo event so kenshi na kenshi ushobora gusanga nk'umu artist afise management yiwe canke team yiwe irondera ayo evenement bakaba submittinga ibikorwa by'uwo muririmbyi kugira abe mu bacaguko kenshi na kenshi usanga biba dufate nk'ibizoba muri Samiza byatangwe gukorwa nko muri aya mezi y'ubu niwatangura gutegurwa ivyako bizokorwa mu mwaka uza so team y'umuntu icitangura kurondera okay mushikago hari event izoba mu mwaka uza genekerezo runaka gaca ba contactinga kababwira ati okay uno muririmbyi wacu ura ibikorwa vyiwe mubona gute you know si kenshi iyo abagize iyo evenement barondeye aba artists bashaka usanga barondera abajyanye nebo hejuru amaze kumenyekana mugabo kenshi na kenshi ntibaraba ko amenyekanye cyangwa atamenyekanye baraba presentation yiwe ngene afise ngene yitwara muziki wiwe kamaro yo difference yo hindura kuri event ya kintu gishasha azobazanye nk'ibintu akunda gufatira ko libiki ku byerekeye ico kintu Mukirundi avanga ubwiza bw'inkano kubumwe ubwiza bw'iyarukimwe ico kintu uvuga ati iki kintu tukibonye turashobora gutumira umuririmbyi nawe yavuye mu gahugu nagira mvuga gato hari umuntu aheruka kumbuza kuvuga ngo Uburundi ngo nagahugu si kabisa gashora muri geography irashobora kuba ari 23834 km kare mugabo kaba gakomeye ugasanga ari abantu bazi hari ubuhugu buto usanga hari abantu batarenga n'ibihumbi 500 kandi ari igihugu ari igihugu kisa n'abantu bake turi na benshi exactement so sagaho gato yakabisa n'igihugu kinini ati wavuze ikintu batari bwabone original gishobora kuba ari ngiki nkanje kenshi na kenshi iyo ni presence muri ayo ma events ngenda nkaho ndi Umurundi
aho ngiye hose nama ndi umurundi wa mbere abantu babona turondera kan wa musanga uri umurundi nama nsanga ndi umurundi wa mbere naba ariko rakora event marambaza iryo zina ryawe Mugabonihera nibiki bisigura iki urivuga gute hama bakambaza ati Burundi burihe nkazoshika tubonana bakambaza you know what munaragiye kuri map ndarondera Burundi aho buri narabubonye iruhande ya Tanzania babona Tanzania na Congo exactly so ikaciba ikintu unique kuribo umva bishobora kuva mu ikintu gikomeye kumva ko ari ahantu batari bazi exactement baca batangura kugira research yose bakabona ingoma ndundi bakabona kawa kandi benshi usanga bazi kawa na coffee bikorera mu Burundi but batarigera bahura n'umurundi bisigure rero yuko nka wawa amahigwe yiwe yo kushobora gutumirwa muri ibyo biteramo nuko aba wawa w'umurundi exactement baje kubona yangoma na yakawa yewe ariho ijambo nkunda kuvuga ko nta muntu aba international atabaye national nigikunda abanza kubona urabona nk'aba ba grand frère baba urabona nk'akaruru ka hafi grand frère aba muri Amerika ashobora kuvuga ati reka ndabikore nk'umunyamerika nigwanira ino basi bizoboneka nikunda umurundi mu nyuma ariko ubwo bwenge arabufise bwo kurinda kubanza guca kuri cya gihugu ciwe kugira gikorere hama abe yanki imwe ni ngombwa mbanze kumenyekana muhira ko ndi wo muhira kugira abandi bazonyakire mugabazi muhira ushobora kuja kuba mu muhana utagira muhira nico cico nibyo nyine bari ko baravuga nta kuntu genda hariya utabanje guhera iwanyu ubanza gukorera iwanyu abiwanyu bakakumenya hama ukagira urundi rwego ushitseko ukagira imizi ufatiye kugira ngo ushobore exactement wahereye iwanyu wawa hari ikintu yavuze cyitwa originalité yadoya n'akaroro muri œuvre zanyu ushizemo ikawo gashiramo ingoma mwe muramubiyaga ubwigenegene bivuga amajambo bavyita ntuze amazina bivuga amazina y'ibongoza ibintu nk'ivyo baba je muhunze kubona kamera mushida kujana y'ama clip nga uretse ya migwinda gakaranga tuza kubona indirimbo abajene mungana nkawe naho ububatse urabona uzabona gusa ari kuri piscine areze umukobwa urumva umukobwa yambaye ubusa ariko arasuka inzoga bavyita gute ama whisky amashanete agira ukamuru ndashubisha imodoka je ico no bivuga kwico niyo mpamvu kenshi dukwiye kwisubirako turakwiye kwisubirako kwera bijya bintu dufate nyamba ari kwerekana piscine ntuzokwerekana piscine rute yo 50 cent yerekanye ariko abonye kijya gipigo cikawa akabona ukuntu barima kijya kijumba akabona nature nyene utuntu twikinya Africa umva cavuga ati kijya kintu ntaco narinza akabona inange iri kwiravuzwa mu ndirimbo avuga ati kijya kintu ntaco kandi ntaguciriyemo ni navyo byatumye Eddy Kenzo agera hageze kubera niyo ntuza nico gituma abantu bo hanze baba enter kuriwe kubera abo n'ibintu bitandukanye nivyo basanzwe bamenyereye kandi ibikorerwa muri Afrika byinshi bikurikirana n'abantu bari hanze so babonye ibyantu bitandukanye byo bamenyereye cyakumbura muhira ni nkuko nungaho mu Burundi hari n'imidiho mishasha iyo bitwa ngo amapiano wisizemo imidiho y'ikirundi bya imiduri y'ikikebe inanga uzusanga ari ibintu ubaye inige ari ibintu bishashuzanye usanze bitandukanye n'iby'abandi yaba no ma video ugasanga uri kurerekana turafise ahantu heza ngaha mu gihugu cacu ahantu heza ho kuratira kandi cyane uzusanga ari ibintu biriko birerekana ishusho nziza y'igihugu cacu bikaba ibintu byiza cyane kurusha yego citi bagenzi bakunzi b'ikiganiro Burundi baririmba haba ku radio cyangwa kuri televiziyo muko murakurikira mwumvise intambwe ya mbere Aimé yatuyagiye atubwiye ati jewe iyo ndi yomba muri Amerika sinshaka kubahuka kuza mbe nk'umunyamerika iyo ntumiye mu biteramo ntegezo gushira akantu k'abarundi bigatuma bagira amatsiko akabaza wowe uri ndizina ryawe Mugabonihera risigura iki uvahe Uburundi bakabona ko na Tanzania ibihugu binini mugabo
bakaca babona yakababanwa Yeah. wabatibo bakumva yuko bashobora gutumira kubera ibyo bumvise ko twayaze n'abakiri n'abaririmbyi bo ngaba bavugira ati dukwiye kwisubira kumva iyo ni intambwe ya mbere ni intambwe ya mbere ego dusimbije Aimé yacishije mu yavuze ati il faut avoir une originalité donc ikintu kama ciwabo ariko yacishijemo yuko hariho ababijejwe bategerezwa kuja gusuma bamenye abo batumira bari bo mu mezi azoza cyane mu mwaka uza none nk'abo bantu biyumviye ku Burundi boca bakorana n'umuririmbyi directement canke baba bakeneye ko nawe nyene abafise instructeur abo bikorana basanzwe bakora ivyo nurundi nta rundi ruhara uretse umuririmbyi ko umuririmbyi we yivuga ati tutegerezwa kwisubirako ubona mu Burundi ho bahakenewe canke hahari canke hadahari izo nzego zoba zikorana n'umuririmbyi kugira bavugane mu nzego bahana abartiste nzumva ko well kenshi nkanje mu kenshi nije ndavyironderera kubera ndafise abantu banserukira mugabo rimwe na rimwe ndarondera izo nzira hamwe ngaca ndazibahereza bakabandanya imvugano kuganira ibikenewe ibisabwa ibiki byose nko ngaha hariho irya amicale des musiciens bajya nabo bategeza kuba abafasha baririmbyi muri izo nzira zo kwaronderera utuntu hirya no hino bivanye na styles z'umuririmbyi ivyakora ingene yitwara akavuga ati turavye nka wawa yo fittinga muri event bo mwakira turavye nka Mona Walda muri event yo fatwa turavye naka muri event bakagenda bamenye ingene basambagiza kugira bafashe Uburundi kudugira hamwe kugwego go hejuru abikarizo birimo amashiramo canke nk'umuririmbyi asanzwe yifisa afisa abo bamufasha management n'ibiki bakarondera hirya no hino kugira amenye ingene bamufasha kandi naho negotiation z'ibyo basaba ibyo bakeneye kugira bagere kuri navyo twashaka gushaka Aimé tubwira ivyo bintu basaba umva wavuze amicale ishobora gufasha kugwego hejuru mugabo ubundi abafise management yiwe mbega iyo management kugira ngo bavuga ati uyu muntu ntaregarega abakeneye iki hari ibintu twumvise ngo vya line up well every event ibifise ingene bagomba ku setting up event yabo igiteramo cyabo harige baba bafise aho umuririmbyi azoruhukira atari kararirimba Ntwenga ceribuka wawa abandi bageze kure wawa bamutumiye mu bindi bihugu bacha baza mbega wawa arajya inyama cyangwa exactement mbega nibihe abiriye acamirwa na munda ariko usanga udashobora gukora gusaba babe taravyo yose turi baba bazi yuko waje mu kazi so uri mu kazi ukora utuje ukora unezerewe niho nabaje kukuraba nezerwa kubera bajya baje kuraba iyo event batanezerewe abahanwa ni bajya bateguye abahanwa ni bajya bateguye event abona yuko batabiteguye neza so baragufata bakakwakira bakagugemurira bakagutegurira ibyo ufungura bakagutegura aho uruhukira bino bakaguha amazi ibyo ukeneye byose so mbere yuko uko iyo event barabigusanisha no uri muntu abafise chambre yiwe dufate bafise nka event irimo abaririmbyi nka 15 canke ama groupe 15 habariho amashambre 15 ku buryo bamwe baja harya bagombye gukora na repetition bagakora bagombye kuruhuka bakaruhuka uzoririmba mu nyuma ufise nk'isaha zibiri zo kuruhuka cyangwa ukaruhuka ibintu nk'ibyo akakwakira neza kugira ntihashika ku performinga ubutuje perform neza ibintu byose biteguye ngatanga kumbwira yuko witwa Alpha Blondy yamayexija champagne kandi mwe yataye kandi rero ngo ikintu kibabaje iyo champagne ntaniyanwa ayo ni ngora warayexija hama yibone ingenda nyinzi yiwe akaba aribo basoba kuri yo ntawe reka rero twumviza karibu kagira birababaza amamiliyoni agahera ku bantu atari kandi utayizanye ngo ntaza ndimo muri line up I think ninge nakora ku creating a image yiwe abigira nibigira nkana kugira yihe
inguvu nkavuga ati nakoze avuga ngo impuzu zanje nambara mutazikuye mu yashitse mu Burundi avuye mu kindi gihugu ingenda gutwenza haico nigeze kumva muri ivyo muri Tanzania muri Nigeria ntabwo ngo ari ngomba kumuvuga izina naye kumwe nawe ariko bategura iyo event bavuga ati yabasavye ahantu ihoteli ifatwa ku I think 220 ku munsi mugabo yarahanse kubera yagomba ahari balcony ashobora kuja hanze akisomera itabi mugabo ko ivyo bitabaye ntiyakoze acaraheba yarayiheba kandi ari hoteli ari 220 exactly nanje ndibuka nko muri 2000 imbere kandi nko muri 2007 8 hari umuririmvyi yitwa JD wewe abamutumiye hariho ya Bosco Saka Plage yari yateguye ikintu hanyuma aca muzana juste hari Kapline ajya hari hotel nziza cyane hanyuma twe tubushika turi kumwe batwabimesha bakuru twumva yinjiye mu cyumba ariko ari do a telefona umugabo we ati balai ngo bari niweka mu hotel kwa town we tetwe none muri ville si oheza hanyuma telefona Bosco turambwira Bosco uzina makuru ati yahase ati ivyo vyonyene ahubwo reka tumujane ku hotel two turubaka hari kuri Saga Plage bamushikanye yo yani maye twe tuzi ngo hari ni kure ngo muri ville kumbe ruko mwavyumvise rero cyo bagenzi bakunzi ba Burundi baririmba muravyumva neza yuko abategura ibiteramo ahandi biba biteguwe neza gushika kugira bakubahirize ushobora gukora ivyo ukora ugubwa neza kuko iyo habuze ikimwe canke ikindi abo ba organizer nibo bahanwa bavuga yuko ibiteramo byabo bitagenze neza mukanya rero duhava tusha tuyaga rero iryo cumu canke iyo nkinzo umuririmvyi arinza tumikwa ateze kugenda yitwaje kugira ngo aserukira igihugu makungu koko mugabe imbere yaho tumira amate twumviriza karirimbo batwereke kwanza memajwe yango dushobora kubona kari koko bateguye baduteguriye tune ego aka kandi kitwa gute aka kitwa atukuzwe ni gospel yeah mu bisanzwe 2022 nakoze album ya gospel kubera nakuriye mu rusengero so ya papa yari pasteur nakuriye mu rusengero but aho dushikiye muri Amerika gospel yacu yo muri famille ntiyakunze nca ntangura gukora ibyo wanje nibutse ibyo twaciyemo mu ntambara twaciyemo amakambi twabayemo navuze ati no kankora album yo gushima Imana kubera ya nubusa ifoko nibuka Imana kurategura inzira yo mwijuru urabona ko byose byo kwisa rubusa byose ni ubusa mugabo ifoko gushima ari igihe ugera kuvuga bwenge gushima album yose ndimbo 16 birakomeye gose rero yitwa atukuzwe no kuvuga ati ushimwe ya ushimwe kabisa baje twumvisha kanya gato cyo tugaruka hallelujah oh baba sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzikosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama dunia ikinichosha magumu yakinifika kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama uwepo wako Bwana wanitakasa ukiwa nami matendo yako yaelezeki nakuja mbele zako na sina haki huruma yako ielezeki wote tunasema Bwana utukuzwe tunasema Bwana utukuzwe Bwana mbele zako kwa moyo wa shukrani nimeona wema
wako wangu maishani. Mkono wako ni mkuu Baba, leo umenishuhudia Baba, umenipandisha juu Baba, chini umenitoa. Uwepo wako Bwana wanitakasa ukiwa nami, matendo yako yaelezeki. Mdhaifu Bwana, nakuja mbele zako na sina haki, huruma yako ielezeki. Wote tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. Tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. Utukuzwe Bwana, Baba. Tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. Moyo unashangazwa na yale umetenda kwangu, nashukuru kwa makuu, we ni mkuu Baba. Oh Baba, wote tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. Tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. Utukuzwe Bwana, Baba. Tunasema Bwana, Bwana utukuzwe. nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro Burundi buraririmba, turiko turasimbiza mwumvise ivya nkenerwa. Umuririmvyi rero reka tubaza abaririmbyi babiri mbere ko b'abarundi, mbere yuko bose n'abarundi, ahubwo aba mu Burundi twese turabarundi ngaha, mugabo hari abavuri bakorera ngaho muziki n'abakorera hakurya. Nuko birashitse Aimé agize ico bamarira mu kubagira ico bita touch connection. Kubwanyu iyo nkinzo n'iryo cumi muba mitwaje kugira ngo mushobore guseruka igihugu cy'u Burundi mu makungu nkuko byo gategerejwe byo ari biki. Icyambere reka nsubire mu inyuma gato mvuge uko icyambere gikenewe ni discipline. Discipline nakenewe mu bintu byose umuntu akora, na cyane cyane nkatwe novuga ku muziki nk'abaririmbyi turakeneye discipline cyane. Hama ikindi icyo gukora, ego gukora cyane birakeneye gukora cyane, kwiyumvira kure cyane apana hanyene ni sawa, ariko kandi harakenewe kutibagira ibiranga imico igihugu cyacu. No kuvuga ibi bintu birakenewe cyane ko tuvyifatikisha, kubera ko hariho ikindi gihugu kitazi neza abarundi ko babayeho. Umva ugiye ubashiriye uyu muco wacu, ushobora kugukreera isoko rishobora kugutuma rikwerekana nk'umuririmbyi batari bamenyere bagukunda, bavuga ati iki kintu kirabaho. No kuvuga ikirori kiryoha iyo umuntu ariko aragukorera ikintu utangara, uvuga iki kintu nationally, ariko ugiye kumukorera bijya yaramenyereye numva natangara, avuga ati birasanzwe. Muramura mu manza aho bavuze ngo nk'abarundi ntibaraba. Nukubera burya baba batumiye n'abazungu n'abandi bo mu bindi bihugu batabizi, kandi n'abarundi nyene bari yara bararyoherwa ko usanga bahamaze nk'imyaka batabibonye. Ndakuze kuba mu MC mu mariage, hari gihe rero haza abakobwa kaze none kaze murakaza kazibona abantu imbere y'icyo kandi abana bari kwarakina neza baryohewe. Ebana hari genda babwiye hagarika babwira ati twatanguye. Urumva umuco wacu ifoko tuweza valeur. Urumva rero nk'abo banyamahanga iyo bayibonye, mbona abanyamahanga muri mariage bararyoherwa bakarengera. Ibaze nk'ubu je ndafite indirimbo yitonda Umurundi nayigerageje kwikorera kuri Burundi ngoma. Ibaze babonye umurapper rapper ariko ararapira kwijya ngoma y'u Burundi, ategezo gutangara kandi bikagenda neza, kandi mba n'ikintu gice gituma akunda. Urumva naho nturandira ikintu kiri mu bintu nabyo nyene bikwiye kuza imbere.
umuco wacu ntituwusige inyuma. Cishemo akabazo gusa kataya kamwerekeye hamwe kakwerekeye wewe wawa Yego. uwemeye gutumira muri Amerika wogaruka nukuri ntaguhisha nogaruka wogaruka kubera iki kubera hari ibyo nkeneye ari terambere nkeneye mbona ko igihugu canje ntagifise ntagifatishije byose bica byo indoto yanjye bipfuye Aimé nivyo rero navyo nyene ngo birimo narigeze kumva yuko hari abantu bashobora gushaka kwizera gutumira abarundi bagatinya ko atagarutse abamwiciye n'abari inyuma y'ibona hariho umuntu ndiko ndaza ava mu Buganda yari kumwe n'itimu y'abantu bashika 10 bava mu bihugu bitandukanye bari n'aba nurses abaganga bari bagiye muri Amerika kwiga ibintu byo bafasha muri iyo myuga yabo y'ubuganga n'ubu nursing n'ibiki hama ndambwira ati none ndiko ndakina kutiyumviriye kuguma ngaha ambwira ati ibyo je ntibiri muri gahunda no ngomba gufasha abo twakuranye ababanyi mugabo nico catumye nzino kugira nige ndabafashe neza hama nambwira ati vuze ukuri kubera kenshi usanga bamwe bagomba kwirukira kuja hanze ari bataronka niyo opportunity hama rero nk'abo baca bagenda bagaherayo baca bugara inzira y'abari inyuma kubera sindabizi neza mugabo hari usanga iyo babikoze bajya bateguye evenema baronderwa akagira ingorane bira abaririmbyi bariko bararonka ayo machance yo kugenda uzongera gasigarayo ariko nizera ko ubu turi ko bariko baragenda bagaruka nibanze bamaze kutwitira nigitangaza kwera ko barabazi yuko bagiye bamaze bisagenda botokagurutse ari kibazo namwajije we hari cyo bakomera ko aje ku nkinzo nogena nitwaje cambere ni kuba jewe no kuba unique mu byo ngiye gukora kandi nkaba unique nisunze imico n'akaranga by'igihugu cyane cyaho navuka ugakora ugatsinda ugaserukira igihugu ukasiga icuma mu makungu hanyuma ukisigarira oya sinizera ko nogumayo kubera ni byinshi nkikeneye hano ni byinshi nkikenera gukora hano mu Burundi nico gituma ntuvuga ati ngo ngiye kugira ngo ngumeyo ariko nogaruka kuko naba grand frère barikora bikora je no cyane ngendera dusa n'abariko barashikira ku mpera za kiro kiganiro ejo bundi haraje Aimé iki kibazo na kibitse umuntu yitwa Chance Boaz uramuzi Chance Boaz ni umwana w'umurundi yakuriye muri nkambi Tanzania akiri muto natwe no acaragenda muri Amerika ubu yorganiza ama spectacle akomeye gose ahantu ma musée ama festival akomeye gose mugabo uretse Steven Soga aheruka kujayo nta wundi murundi ari bwaje aheruka kuza rero ngaha ubwa mbere ashaje guproduce umu artiste yitwa Epido avuza inanga umukobwa urumva ibi biratangaje rero we ravuga ati sindavyumva ingene atamurundi uretse Steven Soga aba muri leta zunze za Amerika aratumira biga ko ari wa mbere numva mwebwe nta buryo canke nta bubasha canke nta burengaza canke igiki gituma mudashobora gukora nk'uwo yitwa Boaz Chance ngo mukore nk'ivyo akora mu gutumira abarundi kujayo intambamye muronka niziye intambamye nizibura icambere usanga peut-être afise shirahamwe ribikora ugasanga niyo business akora niyo business akora urumva afise ingene aronka ubwo bushobozi bwo kubikora ngadufate nk'abandi nkanje mu bisanzwe ndafise ubundi buzi nkora atari umuziki urumva so mu gihe afise cyangwa ugasanga akorera organisation nini ikora ama events so urumva we biramworohera kubera bisaba uburyo bwinshi kugira upange events urumva so birinda kubisaba mu gisagara ego nivyo ukurikirana ko daraba ko noronka Instagram yiwe urabona yuko akorana na movement nininya so waramaze kwinjira ni nk'abaje bakora ibyo byo gutembera bakavugira ama event waramaze kwinjira muri izo ntuza birakorohera urumva so kugupanga event nanje nta event nipanga mugandaza abajama baba Kenyan aba Ghana bakora ama event so nkiyo nkeneye events
benshi barampa umwanya wo guperforminga canke nkabahereza abandi baririmbyi nzi bogenda gukora muri ayo event ngaho ntawe urakonekita avuye mu Burundi aje hari habuze iki kandi maze mwaje kingarike muri leta zunze imyaka 22 twagiye muri Tanzania ya 2000 tuve mu kambi yitwa Muyobozi yari Kigoma Kasuru niho twagenda muri Amerika ndamaze umwanya imyaka myinshi kabisa mugabo urumva gihe kinini nari ndi mu twatahuye yuko wari mu ishuri nako kazi ni kumva si domaine iwabo umva wowe urashobora kudekurusha urashobora kuronka ayo opportunity kuja kuririmba nk'umurundi none wowe ufite icyumviro ko musore wawe nuko yakubwiye Mr. Key bakubwiye ko bazuheruka kandi hari ikintu gikora guca mu mutwe ati abo nizeye turashobora kuba connecta nabo bakenya kugira bigende hariho umu promoter ntugiye yahora ba muri Tanzania singo manda muvuga izina yarigeze kumbwira yuko afise abaririmbyi agomba tware guperforminga muri Amerika baba Tanzania mbajije abakenya barambwira ati ninde nandara abambwira abaririmbyi ntabwo ari ba Diamond cyangwa abandi avuga ati abo ntitwobazana kubera inyungu ntitwoyigarutse urumva so amahera boshira barondera abastar amahera boshira nico gituma usanga bigoye batumira abaririmbyi ku buryo bashobora kuzana abanywanyi benshi yamahera bakayagaruza ni business mugabo iyo babigize uko ntabura n'abandi baririmbyi babiri batatu batoya bashira munsi yiwe urumva biheka ko exactement so urumva hari nk'ico kibazo cyuko hari ibihugu bikomeye nka za Tanzania za Nigeria Afrique du Sud nabijya byabara bisaba star bamaze kugira hejuru byoroshe gutumira ko yabayagabutse barakuranye barakosanya abantu benshi ugasanga bagiye mu ntara zitandukanye bakoze ama event menshi hamwe gasanga amahera bayagarukanye ayama visa ayama passport ayama mtikindege byose urumva ikibazo cyambere gikomeye nuko mu Burundi tutaragira ku rwego ruhangara kandi ico kirashoboka kirashoboka mu gihe tugiye duhana inguvu urumva kubera nk'ubu hari igihe ukorana nk'iyo ndirimbo ya mbere ya Sindi wabo hari igihe ukorana n'umuntu nta agaciro akazi kawe kandi wamurisha ari mu producer cyangwa ari muririmbyi nta agaciro akazi kawe ngo mugakore mugasohore mu mwanya urumva kandi umwanya nico kintu dufise urumva amahera nibisanzwe urayaronda mugabo umwanya ugiye ntugaruka urumva amugasanga umuntu mukora indirimbo aho yonyarukije ngo isohore imaze amezi 6 urumva haragutebeje n'izindi project dufata yisohoye vuba ukagenda nujya mugakora indi gasohoka nujya ugafasha n'abandi ibintu biranyaruka kuduga kandi akabiha n'agaciro urumva so mu gihe tutagiye hamwe ngo dukorere hamwe tudugire hamwe iyo valere ntazokwigira bayiduha hari umuririmbyi umwe gusa mu Burundi yashitse ahantu hakomeye mu mumenywe Ishitanu hakomeye ni Kajanine n'ukuri ndifuza gukorana nawe Kajanine naragerageze guzo kuririmba yarabihebye gato tumurondera kuko tukora ibiganiro akatubwira yuko ubu ari mu organisation internationale ja Afrique de l'Ouest mugabo Burundi arabwiyumvira je twarigeze guhirira mu Burundi agiye ahantu Makamba yari yafashije umwana agwaye umwana yafise ingorane yo kwituma bamushiramo agasonde bamushiramo sonda muja muri sindi gihugu bamujana agaruka rero yakize umuntu ko gasoze yaje ngani kugira navyo arafise ukuntu ubu ari mu bindi nuko dushiremo akarimbo akanyuma hamace tubira kabarangiza kiro kiganiro akarimbo gakurikira kitwa gute tukarabe ko batwereka ako batwereka kagatatu uwo mukobwa wamukuye aba baronderwa n'aba director nibo babazi so ndari ko muzinanye nawe mbega uri Marie Nyandi Maria abana batatu none hajya abana bawe hari bacavuga ko papa yagiye muri Afrika ko ibi ni ibintu nkunda so urumva nabo nibakura bazocagura ibyo bakora je ndi umuntu ntagomba gutegeka abana bashaka ngo papa arahumba peut-être bashobora kubyiyumvira canke mugabo mu bisanzwe abana banje barakunda umuziki kuba hari igihe nabasohokanye umukobwa wanje hari igihe yiri kumwe n'abana baguha ubuntu bwo gucapa ko canke ibindi bintu gutyo yarafashe agapapuro arandika ko
I love your music. yo. Naranagafashe ifoto muri phone karimo karankoze ku mutima kunyamuze uti yo yeah, exactly I love your music. Ukuzangara gute? Asinya ku 8 8 mutonya wewe afise indwi umuto yafise ikara kwezi myaka 2 wow yego nuko dushira wa karire bahama cyo tugaruka yego I'm a rude boy, usihofu bando kwangu kuna wifi. Mawili kilo die, ukiniona stay for me C5. Me number one in kwa mi country, nina pesa ming no mana natema shiti. Rude boy, mi makata wendo kiti, unafanya vile na penda na kutriki. I am a rude boy, no convector rude boy. I got the new toys, the Porsches, the Rolls Royce. Yeah, I'm a rude boy, no convector rude boy. kandi usimu gitanga nuko Aimé bavuze ngo harimo Mr Blue harimo Mr Blue harimo Bionas harimo Stamina no kuri Mr baranteye Blue ajenga mu gihugu cy'u Burundi twamwakiriye turamutegurira spectacle 30 secondes okay twagiye mu guhereza akajambo kanyuma umva ushikirize akajambo no banoshikiriza novuga ku bantu bategura ama event twavuze byinshi kubijanye n'abategura event hanze ngene bazitegura bagire ico bize ko nico bohindura mu muziki no kugira ngo n'umuririmbyi nawe agire ikindi kintu ashikako kuko turabona ngaha baririmbyi b'abarundi uzokumva hande mu bandi baririmbyi bo mu banyamahanga wumva ati arafise societe kanaka yuguruje abikuye mu muziki rero turabikeneye no kubibona hano mu gihugu cacu twumva Sadbi twumva jewe twumva nde twumva Fizo bafise ama company kanaka ku buryo nabo baha akazi abandi bikaba ibintu byiza biteza n'imbere igihugu bava bagenda muri piscine ngo bakonsome amahera mu bo murakoze cyane ico novuga nuko twebwe cyane ku baririmbyi n'aba promoter abantu bajeje kugira aho bashikanye umuziki ndundi ni kuri dukundane nk'abana b'igihugu twese dufashanye yaba bari hanze aba diaspora ariko bazirikana igihugu dufashanye tubafate hama twibagire ikituranga akaranga k'igihugu cyacu tuvyifashishe kimwe mu brother yavuze ati nukuvuga ni washaka kwiduzura umwe hazogera ahantu ubutakari ariko dufatanye twese kuzimira uratinzira ego rero tugiye twese ikivunga nukuvuga abantu baratinya bavuga ati zijya bajya basirikare ntubo ariko uri umwe uzotakara tu nakare mu kirundo bavanga inyakamenya gimwe ego na hama kuri kote ya leta naho iziraraba abantu tugerageza gukora ibintu by'akaranga k'igihugu idufate mu mugongo bimwe yivuye inyuma kubera hari ukuntu natwe ducika inguvu tubona zijya ndirimbo zakaraga nkuko navuze nakuze indirimbo ikoze muri Burundi ngoma ugacu usanga ya ndirimbo yanje ntitwira pasa ngo ishike kure ugacu usanga babandi baririmba bimwe bihonyanga kakaranga nibwo bariko barapasa naje cyacinka inguvu cyavuga ati nakare no nibiko birapasa nibyo biriko biraronka isoko rero kuri mu bisanzwe ico nico nosaba murakoze cyane yego je cyo novuga nkuko avuze ku rwego rwa leta icyo bokora cyose no kumakinga sure yuko umuziki ndundu uteye imbere bagakora uko bashoboye kugira bafashe abaririmbyi gukora akazi kabo neza kubera dufate nk'umurimbyi asohotse hanze agaperforming abantu bagakunda indirimbo yiwe cyambira babaza ati wowe uri wahe waje gute babikoze gute bakarondera ingene baza gutembera mu Burundi bagatuma na economy y'u Burundi doga so dukoze neza abantu benshi bagatembera u Burundi ni nyungu y'abarundi n'u Burundi si nyungu ya wa muririmbyi wenyene yakoze akazi hama abaririmbyi nabo n'aba producer n'aba promoter bose bakaja hamwe bakaza barasupportinga each other batarinze kuraba gakundi kabo abo bakorana abo bumvikana no muri umuziki usohotse uryoshe gufate mu minwe nkaruwi wawe kubera n'uwo murundi mugenzawe ntuje guha support abo hanze kubera abandi mutumvikana canke whatever nico gituma bugibona nakunda gukorera hanze muri Tanzania suko
nakunda abatanzania kurusha nuko kenshi nje gukorana n'abarundi bangara ko kamenga ntituri bamwe urumva acha ndeka kwiha stress akorana n'abanyorohereje mugabo ivyo bihagarare kabisa tudugire hamwe tugire discipline duhane respect mu buzi bwacu n'ibikorwa byacu hama twandanye hama rero imbere ko turangiza imbere ko duseze Aimé ngiye kwiga icongereza ngiye kwiga icongereza cyane ku buryo umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri iri imbere yego utumiye wawa yego jenzi wa numu MC we muri Amerika nuko rero bagenzi bakunzi bakiro kiganiro Uburundi buraririmba sinuja ngango nsubire mu byo twayaze ngo conclusion bimeze gutya mugabo mwavyumvira umwanya uraturega igikomeye ni ya discipline ikomeye n'ugwego ikomeye no kuba original ikomeye no kutanga ivyo abandi badafise igikomeye sikugenda ngo ucupotera no kugaruka kugura imze igikomeye nivyo yavuga kutagara ku mu artiste urumva gukora n'abatanzania n'agahombo ku mwana w'umurundi yego nivyo rero ikiganiro kigaruke ngaho dusura mu nzwiza nkaya mango twe tugira duti bye bye murakoze ciao respect respect respect